mwaramutse canke mwakeye bivanye naho muherereye n'igihugu murimwo. Ni irakoze ko Mr Prada Boy. No kuvuga ko twama dushaka ko kugira ngo tugire ico dukoze canke tugire ivyo tuvuze kugira ngo umuziki canke industry y'u Burundi ishobore kuva kuri intambwe igende ku yindi ntambwe. Ni irakoze ko Mr Prada Boy, nama ndi kumwe na behind the camera, nama ndi kumwe na Eno kugira ngo ibintu bishobore kubashikira bimeze neza. Like ubu tuko duheza uko turangiza umwaka mugabo tugenda turabana ama insolite amwamwe yagiye araraba ibintu bigenda bitandukanye. No kuvuga ko ikintu jewe tuza kuganira ko cyane ni iki kintu cya Sadbi. Sadbi ugiye ku makomantere canke ibintu abantu benshi banavuze canke abantu benshi byabashavuje. No kuvuga ko Sadbi wewe ubwiwe yagiye hariya mu gihugu ca Tanzania, kugira ngo kuntumbero muri we yarafise vision canke yarafise intumbero yo novuga yarafise vision canke yarafise intumbero yo guteza umuziki we imbere, niko novyita, ariko byavuyemwo kutumaramaza. Hano ngomba ngaruke kuri commentaire y'abatanzania canke caption y'abatanzania yambabaje, ari nayo nagomvira umustize kuvugako. Haro caption y'abatanzania ivuga ke umbwa wa Chief Godlove amfukuza kama mwizi msanii kutoka Burundi aliyeingia nyumbani kwake kwa promo. Ariko ku bantu bazi Giswahili ngaha tugomba dutahurana ikintu kimwe, sivyo? Ngomba ko dutahurana ikintu kimwe, ngomba ko tuyaga ikintu kimwe ku bantu batahura Igiswahili cyangwa ku bantu bumva Igiswahili. No kuvuga ko ku bantu bumva Igiswahili bavuga ati umbwa wa Chief Godlove amfukuza kama mwizi msanii kutoka Burundi. Ni kuvuga ko imbwa ya Chief Godlove yamwirukanye nk'umusuma, yirukanye Sadbi nk'umusuma. Iyi si commentaire tugarumva je ikinahereye ko ni caption, ntabwo ari commentaire. Je nahereye kuri caption. Iyo mvuze ati nahereye kuri caption, ntabwo nahereye kuri commentaire, kubera ko commentaire zagiye zivugwa cyangwa commentaire zagiye zigaragara zabaye commentaire nyinshi cyane. Ariko je cyo nahereye kuri caption. Kora byumva, nahereye kuri caption. Iyi caption ni imwe mu kinyamakuru, ni imwe iri mu ibinyamakuru byagaragaye canke byagiye bigaragara canke mu binyamakuru bimwe yagiye aracako n'amajambo ariko aravugwa. Ego turakeneye kuvugwa kugira ngo ibikorwa canke umusani arasabwa kuvugwa canke arakeneye kuguma avugwa kugira ngo ibikorwa vyiwe canke n'ibindi bikorwa bishobore kuja mu ngiro canke abandanya kurikiranwa n'abantu cyane. Mugabo ukuvugwa canke ugushigwa hanze canke kuvugwa cyane muri no sije canke muri no phenomene, urumva muri no sije canke muri no phenomene canke muri buno buryo ntabwo ari byiza cyane. Icyambere na mbere ikintu mutaratahura Sadbi uri brand, novuga brand cyambere uri brand ambassador, ni brand ambassador. Twebwe iyo rero tumaze gufata nk'umu ambassadeur ni kuvuga ko ambassador w'ibikorwa canke ambassador w'abandi baririmbyi canke w'ibikorwa kanaka, tuba twizeye yuko wewe hari ikintu uza kugenda kuri presenting. Akarorero wowe wenyine ubwiwawe uri mu kiganiro, kubera ko narakurikiranye iki kiganiro cyawe wakoranye na Chief Godlove, wavuze ati yuko turabe amakomantere nk'abantu bino mu Burundi canke bahehe, barabe amakomantere bashira hehe, barabe amakomantere bashirako kuko Chief Godlove yaciye avuga ati iyo twebwe haje ikibazo cy'igihugu, ni kuvuga ko tunatengeneza kitu kinaitwa uzalendo mu Kirundi ntaconzi, ako ndacumva uko mu Kirundi gusa cyarananiye, sivyo ko ni Kirundi nabaye buciyigisha, naracize Kirundi nabaye buciga nkujyo nawe uciga. Rero uzalendo iyo umuntu avuze ati uzalendo no kuvuga ko gukunda igihugu ciwawe,
urumva ni ugukunda igihugu ciwawe ni ukuvuga ko Chief God Love ya muri rya sije bari barimwo iyo haje ikibazo c'igihugu nakuvuga ati utaifa baca bashiramwo uzalendo rero mu biganiro bariko baragirana na Chief God Love yaravuze ati twebwe iyo haje ikibazo c'igihugu turagira ikintu bita uzalendo tukumva yuko tugiye gushirana hamwe waranse commentaire ziri negative mugabo ibintu byahabaye ubona ushobora kwiyumvira yuko ashobora gukoresha ikintu kiri negative kubera ko nawe bavuga ati yuko okay izi caption cyangwa izi TV ndiko ndagenda ko zozo zimeze gute ni kuvuga washatse yuko hatobaho commentaire cyangwa hatobaho amajambo avugwa kuri kijya kintu ciwawe kubera ko iyo tuje nk'abarundi tukaza hajya nk'abarundi ugashaka kumva yuko twebwe ntidushireho commentaire ziri negative twame dushiraho commentaire ziri positive zijya commentaire ziri positive kuri we ni sawa siko kuri we ni sawa kandi abari vyiza cyane kugira ngo ntitwiyerekane canke ntitwisuzuguze amuragaruka kandi muvuga yuko Burundi ni igihugu kiri puwa bakora vyomba ni igihugu ngo kiri puwa igihugu ngo kiri puwa igihugu ngo gikenye ivyo ntivyasaba yuko natwe tuza turabivuga no hari ikintu umwe mutaramenya bro hajya avuga ati uza ukira ingwara arayirata none ni kubera iki twogenda tuko turavuga ati ngo Burundi kunuko bisaba ko tuvuga ahantu ikintu kiri kugira ngo ibintu biba bigenze neza twase kuvuga yuko twa turiko turiyambura canke turi kurakwa gashambara oya mugabo twogera kuvuga ati ngo twebwe ni igihugu ca mbere gikize kandi tudakize ikindi naco ni kubera kintu no mukenezo commentaire canke zikingira mwareserukiye uburundi canke mwabaye brand mu Burundi ukaca ugerageza kwiyumvisha yuko urumva ko babaye brand mu Burundi canke ukababaye umuntu kanaka mu Burundi ukaca ugerageza kwiyumvisha yuko twebwe commentaire twoza kuzana canke ibintu twoza kuzana vyoba ari biza bigukingira wewe vyoba ari biza bigukingira wewe ubwawe uvyemera neza yuko ahantu hazoba hari amakosa ko tuzoguma tuyavuga so nukuvuga ko jegero ngoma mvuge safi wewe watanguye umuziki kera watanguye umuziki kuva kera kandi warakoze umuziki umaze guca ama challenge menshi cyane challenge nyinshi umaze gucamo canke ibintu byinshi umaze gucamwo muri no muziki ntihari hageze cyane urumva challenge umaze gukorana n'umuziki ntihari hageze yuko wewe wiyumvisha ko yani utiyumvisha ko wowe ugomba kutwumvisha ko twe commentaire zi negative zoze zicafuza Burundi aba rero zino ntabwo ari commentaire ahubwo ni caption bakora vyumva ni caption amwe mu media yo muri Tanzania yagire nk'ibintu nk'ibi ariko uca wumva neza ko ikari ikintu kiba kintumara amazi cyambere na mbere murakwiye kuraba n'ama media muza mugenda ko mu gihe twebwe tugufata nka brand za murarama media mugenda ko twebwe tugufata nka tugufata nka brand cyo muza muraraba n'ama media mugenda ko muze murarama media mvuga ati je iyi media niyo nkwiye kuja ko iyi media imeze kuno ze murarama n'ama media muza muraja ko kugira ngo ibintu bibe bigenda biri ku muco umeze neza kuko media uzoja ko twebwe ino tugufata nka brand twebwe ino twe tugufata like nk'ikiro twebwe ino twe tugufata tuvuga ati okay ujya muntu arakora ujya muntu ari mu kazi kiwe ujya muntu twe tubufata nk'icitegererezo kuri twebwe canke n'abandi bantu mugabo ukaranirwa kwiyumvira ukaranirwa canke gutahura ko yuko mbega mu Burundi ndema bafatuko je nkasabye nkwiye gukora iki ni kuvuga ko nejo usohotse zuraraba je narabivuze kandi ndavuga ati none wewe nko kugenda gukorera umuntu nka Chief God Love ego platform yiwe warafise kubona yuko umenga irakaze sivyo platform yiwe warafise kubona umenga kwiyumvisha urafise kwiyumvisha cyangwa kwibonekenisha yuko ari platform ikomeye kandi nini ego irevre ni platform nini kandi ikomeye mu gihugu cyo muri Tanzania eski sawa mu gihugu cyo muri Tanzania eski wewe igiye platform hari cubona canke wari ukeneye base ahubwo je cintu ngona navuga ati rumva wewe muri commentaire uzava ngo turasavye mu jankaro nk'abantu bariko barakomanta n'abantu bariko barakomanta ukaza wumva umuntu ariko arakomanta avuga ati ngo twe turasavye mu dufashije satbi aba international Chief God Love yo mufashike
bro to be honest nta na kimwe mufasha gusa Sadbi yarabizi nta na kimwe yahava mufasha Sadbi yarabizi nta na kimwe ugiye yahava mufasha kuri industry y'u Burundi no kuvuga ko level sat bariko level irarengeye iya Chief God ukashika ku kibuga cy'indege ukatangura kuvuga ati ngo arengeye Freemason arengeye Illuminati aba n'abantu uri kurinjiza baronka amazina mu gihugu cy'u Burundi kandi mu gihe twe tubona yuko byari ibintu bisanzwe mu gutera uberekanisha yuko batera babana amazina akomeye muri industry y'u Burundi cyangwa mu gihugu cy'u Burundi bikoroha bro let me tell you twe twarakwizeye igihugu sivyo tukwizera yuko ushobora kutubwira mu brand mu ambassador w'iwacu turakwizera nk'u Burundi cyangwa turakwizera nk'igihugu tumaze kuba twarakwizeye ukacugenda bikaca vyoroha abantu bakaca bakugira ikiraro twe tukakwizera mugabo wewe ukacucika ikiraro twe tukakwizera mugabo ukacucika wa muntu abantu bacako kugira ngo wowe ukaba wa muntu abantu bashobora gucako kugira ngo bashobore gushika ahantu kanaka ibyo bintu bihagarare kuko nimba twebwe twadufise ama followers tukavuga ati uyu muntu reka tumushigikire ni our artist numu artist wacu tukamushigikira mugabo ukacushaka gukoresha iryo zina mukuza winjiza abantu muri industry wacu vyoroshe bro stop hagarika ico kintu kubera ko utuma abantu binjira vyoroshe cyangwa utuma abantu ko kutagenda ku ma platform akomeye ama platform abazwi neza cyangwa ama platform ari ku mwanya kugira ngo abantu ntibishobore koroha biza mu Burundi nta nini nk'umuntu nka Chief Godlove nivyari bikubiye yuko ugenda kuri platform yiwe nivyari bikubiye na gato raba ubutasha waduse kwanza je naragushimiye waragerageje ryantuze yande wagiye kwa Diva igituma rero wagiye hajya kwa Diva hajya igituma utadusebeje nukujya akoresha slow voice nukuvuga ko akoresha ijwi rigenda bukebuke so rero nukuvuga ko rero ijwi rigenda bukebuke ntivyari koroha kudushobora kudusebya akora vyumva mugara rero ubu rero wavuga ati rero nabasebeje ujya muzi ku majambo naho rengo ndabasebye mu kubinjiza mwabandi bantu wamuhaye promo je ndabe ikintu azogenda azokugira gufasha muri industry y'u Burundi imyaka uwo mazuri kuraririmba igihe mazuri kuraririmba je ndabe ikintu wewe Chief Godlove azoza gukora canke azoza kumara wewe utigeze utakoze bro nta kibaho ico kintu nta kiriho bakora vyumva ico kintu nta kibaho kuko wewe Chief Godlove nta na kimwe azokwigera hindura mu buzima bwiwawe nta na kimwe azokwigera hindura kuri wewe nta na kimwe azokwinjiriza mu buzima bwiwawe ahubwo rero ibe nyene ni yarose promo wewe nta na kimwe uzokwigera ugain Sadbi ngo ndagukebura aho hantu wewe ukuru kuri ndakubwiye sawa ukuru kuri ndakubwiye uragomba kugira ubushakashatsi wewe nta na kimwe uzokwigera winjiza wewe iki kintu wewe habo cyagutwaye muri Tanzania wagiye guha promo Chief Godlove ku ruhande rw'u Burundi uvyumve uvyemere cyangwa uvyanke ikintu je no kubwira wewe wagiye guha promo Chief Godlove ugataka ku Burundi wagiye gutuma Chief Godlove abantu batangura kumumenya batangura kuvuga ati mbega Chief Godlove ninde wagiye gutanga promo nta kintu wewe wagiye ku gain sawa ikintu wagiye ku gain mu Burundi ni giki cyo dohagarikira aho nyuma ikintu wagiye ku gain mu Burundi ni giki nta gihari ikintu wagiye kugira mu Burundi ni giki nta gihari akora vyumva aho utera wumva neza ko ubu rero hajya ari waciye ufata indege ururira indege uraje ugataka ku Burundi aho ruzanwe na China ujwa tigita China uvuga ati kujya kuntu banyakireka nanje ndamwereke mu Burundi kuno kubera iki nta kintu nakimwe ari kurakorera muri Tanzania nta nshari kiriyo nta nakora buzanye nta nakimuzanye uzanye iki nta na media tu warugiye gusa kuyerera ubu faranga umazigise uri kuraca muri sama atari uburaya gusa butwaye bwari butwaye muri Tanzania n'abajya bakobwa hari bindi no kuguzanira promo muntu zeye no kuzanira promo Chief Godlove nta n'ibindi bintu bro nta n'ibindi bintu byari bikuzaye nta n'ibindi bintu we byari bigutwaye muri Tanzania kuko aya mango yabiki nta na kimwe jembo numenga wewe cinjije ku butaka bw'u Burundi nta na kimwe wewe wigeze winjiza aya mango wigeze winjiza kuri wewe wigeze winjiriza u Burundi oya atari buraya atari akantu ko kuvuga ati je ndagiye muri Tanzania abantu babona ati ururutse indege ibiki nibiki bro ivyo uri kurakora no kubera ko umuziki wawutanguye kuva kera wawukoresheje kera
kandi wari ufise ivyiyumviro n'ibitekerezo byiza kuva kera. Ibitekerezo wari ufise canke n'ivyiyumviro byawe wari ufise kuva kera byari ivyiyumviro byiza cyane, kandi ibyo sino mugabo utahure ko neza nimba twe twarakwizeye as icon w'igihugu, hama bikaca bikorohera abantu bagaca gukoresha nk'ikiraro kugira ngo bashobore kutwinjirira. Bro, you are fair. urikura fairinga muri iyo situation twe tutazokwirengagiza. Urumva nimwe mu ma situation twebwe tutazokwirengagiza, namwe mu ma situation twebwe tuzobona hama tukayagwanya cyane. Urikura byumva. Rero Sadbi nka Sadbi urakwiye gukebuka, urakwiye kuraba ajewe nka jewe ikintu nkwiye guhindura cyangwa ikintu nkwiye kuraba ukagihindura ukagishira ku yindi nivo, ukagishira ku wundi mwanya kugira ngo abakwizeye bose bashobora kuvuga ati ya wa muntu twagize. Ukora byumva. None basi nk'akarorero je ndibazangira ngo mwe mwango je ndibazangira ngo kino kwa kiringa no ngaha ngira ngo n'izindi video muzozishutingira ngaha ukukene iyo twaye hari audio hama mukore video hari nyene mukaca wibagira kwa jino. Mbega amahero agiye kudepasa hariya yukashira muri zindi investment, amafaranga ya kudepasa hariya atana kimwe ari kwinjiriza, amafaranga wari umaze kuronka muri sama kandi bayavanye mu Barundi ntugeze uyavana mu banyamahanga. Mbwira sho nimwe ugeze ugirira hanze, mbwira sho nimwe ugeze ugirira muri Tanzania canke mu Rwanda canke n'ahandi hantu wewe, nta sho niyi ugeze ugirira mu gihugu cyo hanze. Ukora vyumva isho nyinshi izo muri sama wazigiriye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, byose wabikoreye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, muguhejeje kurangiza mu gihugu cy'u Burundi ya mafaranga nyene baguha, ya mafaranga nyene wakoresha mu gihugu cy'u Burundi, ya mafaranga nyene wavana mu Burundi niyatumye ucuva ngaho ukacugenda kumara amazi igihugu ciwawe, kandi amafaranga yavanye mu Barundi, amafaranga yavanye mu Barundi, abagushigikiye na Barundi, abaguteje imbere na Barundi, ucukoresha amafaranga nyene Barundi baguhaye, ucugenda gusuzuguza igihugu cyawe. Bro, muriko mugira imikino atari myiza na gato, kubera ko Uburundi burabafise, Uburundi buragize ne mugabo ya mafaranga, kandi burya rero tuzogira inama ibiteramo by'abantu turabijamo, kuko mwe turaheza kubashigikira Isama, Show, Kayanza, Ngozi, Gitega, hehe waheza kurangiza ya mafaranga y'Abarundi ukacugenda ukacujabuka mu mahanga ukacugenda kubasuzuguza. Murona combien de fois mugira desaba. Izo rero na mainsolite mwe mwage muko magirani mumwe muko muratanga ni irakoze ze ko ba Mr Prada Boy just nzokwigera nanirwa kubabwira, ni irakoze Prada Boy jewe sinzokwigera nanirwa kubabwira uko ibintu bimeze canke uko ibintu avyifashe. Ukora vyumva. So no kuvuga ko nka Sadbi urakwiye guhindura ingendo. Ego je ndakwemera, ego ndakuzi umuntu uvuga ati jewe ndakeneye ko ibintu bigenda neza, ariko situation byare nabonye ubushiraga foto n'umunsi arushiraga akantu zeye nagarutse mu gihugu cy'u Burundi ngo wereka abatanzania uri hagati muri ville. Sawa, abatanzania urukurabereka igihugu ciwawe, nukuvuga ko sinda nakubesha ijya video ikintu cace kinyemeza yuko wewe ibintu wari umaze iminsi ibintu barambiwe, kuko nta kintu niki gishasha wari ubatwariye, nta kintu na kimwe gishasha wari ugiye gukorayo. Nukuvuga utangura kubabwira ati Burundi bawe bimva nkuko umenga wewe bro ko bitangaza gushasha, uriko wiyerekana gushasha, uriko wiyerekana gutandukanye. Uriko uravyumva nimba uriko wiyerekana gushasha, ivyo navyo urakwiye kubitubwira natwe tukabimenya. Sawa. So ni irakoze ze ko Prada Boy behind the camera, ndari kumwe na Enoke kugira ngo ibintu bigende neza. Ciao ciao.